jewe mu Rwanda ni wacu je ndi umunyarwanda simbizi mwavyumvise urumuki jewe ndi umunyarwanda umunyoni urabaza sindi umunyoni urumuki hashake n'abanyarwanda bariko baradukurikirana babazi ko agese urabaza imiryango y'abanyoni kandi umunyoni urabaza abanyoni y'abanyarwanda umunyarwanda ushaka gusohora indirimbo gacugenda kuboteza mu Rwanda mbe ninde yahenza abarundi urukiza rw'umuziki uri mu Rwanda mburazi yuko u Rwanda rudukeneye gusumba uko twe turukeneye yaciye agenda kugira boda ntizuguru kuboboteza babahenze yuko hari umuririmvyi w'umurundi agenda gukora show mu gihugu cy'u Rwanda kuboboteza kuba mayibobo Dramati yagiye kuba mayibobo mu Rwanda kuba mayibobo ndabivuze Dramati yagiye kuba mayibobo mu Rwanda kubera iki yagiye kuba mayibobo mu Rwanda ntagenda segereza ubugani ariko twabonye amita ugira iki nibo bamurondera kandi twarabonye ama video ariko ba Juno bande mu gihugu cy'u Rwanda niba bamuri itike yarimenye kubobo yagiye kuyo bita ariko arakora umuntu ataboboteza uramuzi Double J ujyana mbarike ni sunu muri bieda byo bahura Tanzania bagira ibiki baragaruka kandi ari ngaha na Harvin tuvune yaragiye mu Rwanda bavuze dramatiko yaboboteje Harvin nawe yagize iki Harvin yarijanye n'imodoka uno mutipe atubwiye potapota atubwira ariko na sister we yarimo mubaje muri potapota yaragenda Dubai Chris Lari Gomez yabagiye Dubai mu vyiwe muri potapota cyabasanga agiye gusundura ariko we nta mwana afise ariko ufise abana batatu ku bagore batatu batandukanye ufise kibazo abo bana kuva mwabambari je abana banje babagize simbizi wase mavumba n'umupromota canke umwe mu bantu bakura ku mbuga afise abana batatu kunsundurira abana oya gusa ico nzi ico madame wawe ndamuzi agira gatatu heruka ku amazina yawe Kazima ndayazi we ntuzongora umugore wawe heruka kwibaruka ko ndamuzi mana yanje w'inzobe umugore musiga mbize no kujya kane warajanye nande na nyakubahwa Gasosi ndimu ni bariko aragushigikira wambaye costume ugiye kwibarutsa uheruka kwibaruka ko umwana byabaye muri janvier man umukobwa w'inzobe uratubwira ati mu kwezi kwa kange kuzokora mariage twaranapinze ndakubwira ati we ntayo uzoburagira kandi ntayo urakora impamvu nyina nakubwiye ko ari yahe ukwezi kw'icenda uravuze kuzokora iki mariage ariko ntigeze mariage nzanje nzoyikora le 31 décembre iragira none uzoyikora rero uca ari bonane le 31 décembre ni haragera okay reka rero tuvuga ati uko biriko sera kwara dukurikirana ikaze y'ivyo yakenewe ariko a condition adakoze mariage okaze ntazoroha ne ega abo wagiye muri bwa bwo mu Kirundo wa mu Kirundo ababita guta abategwa abandi bitangwa nabatendwa hari ababita uko onye ababita gute abategwa ibyo nyine uvuze ingwane yanyu muratinya kuvuga ikirundi bivuge none wowe bidusigurira uri kurabivuga abatendwa nisiko babita hari ama video amazi imisi asohoka yaba mama bambaye ubusa bariko barakora ibintu nk'ivy'abazungu Munyakabiga yasohotse kumutanga umenga twabaye abazungu ama video amazi imisi asohoka none ko twagiye kumutanga yarasohotse Munyakabiga yarasohotse Mungagara yarasohotse kumutakura no kumutakura bro biva kuki kandi bikora abahungu nyene kuko abike babigira n'inzara Hello my people, hello my fam. On the mic, call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, Mr. Lift, Mr. Home, Mr. Lift, Mr. Recorder, Star Boy, all the way from Star TV, all the way from Africa, East Africa. I'm with your last man, your big promoter, Simbizi wa Se Mavumba. I'm the #1 presenter, like to support everybody. Papa umeze neza? Uko fresh? Yo presentation yuko yega Lieve. Umeze neza ariko? Lieve. Ndi ngaha. Lieve. Lieve mwana mbere muri ETSA ETP. Nize muri ETP man. ETP Gitega. École de travaux publics éducation technologie harmonie. Abamuzi abanzi bandike muri commentaire. Itwa Lieve. Nitonda Isaiah Chris Lieve. Ndaize Chris Lieve. Muri ETP École de travaux publics éducation technologie et harmonie. Ibintu byo gucapa amaplan. Rega kwanza gukwepa byo gucapa amaplan ne babizi biga muri ETP. None bampakazi none.
Viriza akazi nakanyene gusa wagiye mu bitari ivy'iwawe ifu muja kwiga ETS bajasi gucapa ETS yize mukuru wiwanje w'amaraso enda ibintu byo gucapa ama plan topography ndayizi papa ukoresha Theodorite upima ibintu by'ama altitude biki n'ibiki les distances mani ndakazi urakazi meze neza ngaho nacu ahubwo niko zabaranyita Starboy l'architecte ingénieur unasikia hizo na ingénieur topographie cyangwa na architecture yes bana Star TV yambuca durukana kera papa naraje gusundura hariya mu Buyenzi nakwamere ko kwa mama wasigaranye uruko urabyibuka nikibwa gutya kibwa cyaguma gikuka utubwira pota Kiwacu bagenda Dubai baja uno mutipe atubwiye pota atubwira ariko na sister we yarimo mubaja muri pota yaragenda Dubai Chris Lali Gomez yabagiye Dubai mu vyiwe nyene muri pota cyabasanga agiye gusundura ariko we nta mwana afise ariko ufise abana batatu ku bagore batatu batandukanye ufise kibazo abo bana kuva mwabambarije abana banje babagize simbizi wase mavumba no mupromoter canke umwe mu bantu bakura ku mbuga afise abana batatu kunsundurira abana oya gusa ico nzi ico madame wawe ndamuzi agira gatatu heruka amazina yawe kazimanda yazi we nuzongora umugore wawe heruka kwibaruka ko ndamuzi mana yanje w'inzobe umugore usigaye mbize no kujya kane warajanye nande na nyakubahwa Gasosi ndimu niwe ariko aragushigikira wambaye costume ugiye kwibarutsa uheruka kwibaruka ko umwana byabaye muri janvier man umukobwa w'inzobe uratubwira ati mu kwezi kwa kange kuzokora mariage twaranapinze ndakubwira ati we ntayo uzoburagira ari ntayo urakora impamvu nyina nakubwiye ko ari yahe ukwezi kw'icenda uravuze kuzokora iki mariage ariko ntigeze mariage nzanje nzoyikora le 31 décembre iragira none uzoyikora rero uca ari bonane le 31 décembre ni haragera sasa reka rero tuvuga ati uko biri kose baradukurikirana ikaze y'ivyo irakenewe ariko akondisho adakoze mariage okaze ntazoronka umugabo urumva ndakubwira ikintu kimwe mwebwe rero murakunda abantu eske uramaze kubaza abariyo ingene bimeze abarimo bakoze mariage mbo abayikora nuko babavyifuza kandi bavuga ati ngo iyo mukoze mariage muraronka imigisha je niko bambwira ngo nimba atacufise ngo kora mariage cukiro n'abandi baronka imyako bivana ne ega abo wagiye muri bwa bwoko mu Kirundo baba mu Kirundo babita guta abategwa abandi bitangwa nabatendwa hari ababita uko babita gute abategwa ibyo nyine uvuze ingwane yanyu muratinya kuvuga Ikirundi bivuge none wowe bitusigurire uri kurabivuga abatendwa niko babita burya bwoko none gashaho ko buri mu Kirundo gusa none ko hari wona vyayeko bo mu Kirundo we bivana hariho strategy wakoresheje kigenda umunyoni uri umunyoni umunyoni nta bwoko nawo mwatavyara ko nta bwoko umunyoni niwe wenyine ashobora no arabanyu jewe nka jewe sokuru je ndafise nk'umukuze wanje mu grand frère nyine wanje kuri data wacu umugore w'umunyoni kazi uko biri kose ni byiza cyane we mu mategeko none uvyago none wewe dufate nkawe uri umunyoni ukavyara none nta uvyara ku mukuzine wiwe umukuzine wawe nta umuhuriye kandi papa wawe na mama we baba bavukana papa wawe na mama baba bavukanye mugabo abafise amaraso ya se wiwe none afise amaraso ya se wiwe se wari usanga amaraso yiwe kandago example wowe uvuga ku mukuzine ni mama papa n'umunyoni sivyo mama n'umuvumukazi sivyo papa n'umunyoni mama n'umuvumukazi je ncambumuki papa wawe n'umunyoni mama n'umuvumukazi ushobora kuba ushobora umunyoni oya je ndumunyoni abe metashora kwita no ndumunyoni ndumwishwa w'abavumu mugabo urumva ko ubwoko bw'abavumu bufise kuko papa wawe n'umunyoni ndumwishwa umva abavumu ni bamuyomba sivyo mugabo nkaje ndashobora kurongora umuvumukazi mugabo nawe ufise amaraso abiri yo mu muvumukazi yego mugabo jewe ndumunyoni nkabumwishwa w'abavumu uravanze man uravyumva nyumviriza bro umwana atwara amaraso ya se urava ameno wacu atwara ubwoko abatwara nuze nka yase rero
urumva yuko dufate nk'ubu nka Senge mushiki wa papa mushiki wa papa yarongowe n'umunyagisaka urumva ko abana biwe arabaki n'abanyagisaka none umva umunyagisaka naje w'umunyoni haraho duhuri ntaho muhuri ndamena ubwo bikosa ariko umva mfasha akanyagisaka cyangwa akadugana mu Kayanza cyangwa akajana mu Kayanza ahantu bita Imena kumijya nzoga itwa Imena bayikorera hano Imena ahantu bita Imena inzoga bacha bayita Imena oya nta nzoga yitwa Imena Imena ni societe y'Imena Imena ikora umva rero mbwa urumva yuko abantu baga Imena umwana ucumutwara hehe Imena kugirira yiki itubwire gaje ntavyo ne Imena umva Imena mbari mujya rivuga kumena ibiki cyabaza nk'ubu nka Imena jima imaye nk'ubu brand ambassador wabo nene baguhidira irasimbizi wasema vumba tukiraho nyene umaze kuvuga baguhidiri ariko reka tumanze tugiheze iki ufise abana batatu n'abagore batatu why kurondera abana batatu bagore batatu sigura yuko no wakana ariko vuga ati nzabana batatu jewe n'abagore batatu batandukanye umengo uri kurabinyemeza usanga na atanu umwe mvise muri abo bose reka ndabizi man uri bagiye ko wari wanyemvise tujane hajya mu Nyakabiga oke ni batatu abo ndabazi nta muntu yakana amaraso ndazi uri hehe mu Nyakabiga ndazi uri hehe Kibenga cyane Kanyosha aho habiri no mu Buyenzi Awose rero ngautezwa Munyakabiga ndamuza afise inzobe kujya kane amande ya SOS erisi barakwera none dufate nk'umwana w'abandi urabona ko ukuramushira mu bintu bitatu haje yitwa gute mana yanjye mukamura kigongo none nk'abana basi ukuru bashira mu biganiro barondera mwi ese bwo yatubamenyere gumuntu Zumbazi vyanje rekane n'ivy'abantu none si iwawe bana samaraso yawe bazi vyanje ibizobazwa jewe ivy'abana banje ubire n'amaraso yawe simbizi ndavyanse okay reka tubiroheke ivy'abana bazi vyanje ibyo nzobazwa twagiye rero kuri Brarudi uno mutipe twarahevye turamwita je nkunda kumuhamagara Musta Brarudi ngiye irateguye igiteramo novuga yuko bazanyemwo umuririmbyi bakubita 50 million igiteramo cyitwa gute Friend of Amstel abagenzi ba Amstel simbizi wasema vumba novuga yuko ari mu bagenzi ba Amstel kubera ko dukunze kubona live ziwe afise uru Musta bajya hariya cavuga ati umujama n'umusazi ni kirofa ntazi ivyarimwo kuno munsi reka mvuga ati reka ubazobona ivyo ndimo reka tuvuga ati show yarahomvye kandi kugira bazana umuririmbyi hari abantu benshi bavuze ati mugiye kuzana umuririmbyi tutazi hani wacu Burundi uko show yateguwe nuko yagiye kugenda nibaza yuko wari hagufi yavyo wabikora naragiye na direct nabereke ntibitwaza ikintu na kimwe habuzi kugira Brarudi kore bijya kandi ibihombere mu kujya naho bavuga ngo Brarudi ntihomba Brarudi nta entreprise nimwe dahomba urumva mwe no wana nk'ubu batanye 50 ku muntu bari bazi yuko ati uyu muntu turunguka sivyo ahantu nje magararana aya mafaranga batanga bibuke yuko les consommateurs sinuvuga ngo n'abafana biwacu muga baradukurikirana yes of course sabafana uravyo ivyo twigira byose barabikurikira of course niyo mpamvu niyo tunyereye baradufunga baraduhana harimo abaduhana kandi abwimana badukurikirana sivyo harimo abafana babandi bavuga bati jewe Star Boy vraiment numvise gusa hari ndajaye chandaba akabamho uravyo abo oy ari abadufana harimo muri aba badufana rero harimo bamwe boduteza imbere bafise avuga ati hari bamwe bavuga ati jewe iyaba bishoboka mugira ico nkoze Star Boy vraiment jewe no muteje imbere no muguriye kamera nzitse abo nabo benshi barakenya umutima barawufise mugabo ntaco bafise kugira badufashisha
hariho n'abandi rero badukurikirana icyo bita gukurikira niyo mpamvu hariho like no kuri Facebook no ari fresh hariho aba followers n'abakanze kuri like je nkaje aba followers barenga 70,000 muri abo hamwe baza bashaka ama commentaire ati umuntu ni bamufunga ati bamfunga nsambwe ati insangano n'isindi nga ingumfunge turacabana urabumva muri bajya nyene bajya nyene ndafisemo nabandi batovyemera bisigura yuko ntushobora bamubambe vyawe nabatabikunda urabumva babaraba ntibabura baraba n'umuntu mwiza cyane baraba bujyamo baraba ariko babamba Yesu reka urumva none umva ari mwiza cyane urumva rogameno wacu rero muri bajya badukurikirana haba ku neza canke ku nabi ntiyabura ikintu tubabwira bayavuga ati iki navuze nico dufate nkujya nkurikira dufate nkujya nkurikirana ariko araneka kugira mfunge cyangwa uvuge nabi nta kibazo ndakuzi neza ko hari ndakuzi je ndabivuga ndakuzi neka muga ntaho uzopfa nkuye ushake dupinge urabyo ariko araturaba bugenda nuba ariko araturaba ari umuntu ngaha akazi kibabwa ati wewe ne kujya mujama nabandanye none ariko kudafungwa samutari rero tuzamubwira rero niki nyega mwene wacu kindi ko ndavugana urugamba raba amafaranga bari guhereza abarundi bayahaye abanyamahanga si bwa bukene ibaze ahantu ikinogo kivuyemo 150 millions munavuyira gose aragera dutwaye 150 millions raba abanyarwanda baje ngaha baje gutwara amarundi umva ajya amafaranga hari umurundi yari kuyajya niyo mpamvu ubu ibihugu biteye imbere urabyumva ubu bihugu biteye imbere hari ukuntu vyiyugaye ku buryo meme n'ama transaction y'amahera hariho plafond utarenza mu kurungika amahera nk'abaje bafise amadolari amahero hari amafaranga udashobora kurenza ugeze no kugaca indege ari amahera udashobora kurenza voilà urazi impamvu hariho n'abadiaspora bajino basaba amahera hari hanze rega n'ikira amafaranga n'ingera yonze yagusubiza ni kubera baraprote ni prote hari amafaranga yabo bari gukingira amafaranga yabo metwebwe gwacona umuntu arajenga ibaza ikinogo kivuyemo 150 millions y'amarundi yambutsa agiye hanze umva amafaranga ntagaruka mu Burundi nibishoboka akorera kandi hanze voilà ati abeka atera ubukene abarundi yes of course urabyumva meno wacu so niyo mpamvu rero iyo umuntu ariko aragwanira ico kintu umuntu ariko aragwanira kwikukira sivyo kora je sindi babandi nzobahenda ngo urumva wana abarundi dufise ingeso yo gukunda amategeko wa amategeko nayo ukunda sa nayo ukunda amategeko umurundi umengo utamutegetse ntiyibwiriza bro sivuga ngo sinda nk'amategeko amategeko ni meza gose mugabo nituze turindira yuko barinda kudushingira amategeko kandi mu gihe tunyene twari kwibwiriza kandi ibintu bikagenda neza none ko leta yafashe ingingo ati ibinyobwa byose ubare bwose ntimurenze ino prix ariko muri arena kwinjira utanga amahera yo kwinjira 10,000 ku muryango urabyumva iyo ni droit d'entrée bese baratanga biva ninge nabantu biyoganisha sivyo urumva ingene biba bimeze urumva nitwashaka yuko ibintu byose ari leta izokwirigwira bijamwe aho nta mutima twebwe abarundi twenye twadufise twibwirize urabyumva yaba ushaka dufate nk'ubu yaba abaririmbyi bose bavuga bati ushaka leta aririnda gufata ingingo ati umuririmbyi wese azohabwa show azohataba abantu nyene n'imitahe niho bakwiye kuvuga ati abarundi biwacu barakwiye guhabwa agaciro kuno urabizi yuko leta ibigiyemo igatanga amategeko si byiza n'ukuri kandi akubwira ibintu bica biba natwebwe ntibokwemera ko natwebwe turifuza yuko tuba amakuru twayatanga mugabo vyoba vyiza ari twebwe dukoresheje umutima wacu leta ivyinjiyemwo ni hamwe atamunyamahanga bosubira gutuma ko ngaha kwaca batanga amategeko ati mubihereze ibiraka abarundi gusa mugabo wibuke yuko na wewe urakeneye ikiraka ifoko twiyagura on sait jamais ushobora kuba international urabyumva connection nyene urashobora gufata indirimbo ikajya hiti mu karere
ugakenera kugenda gukora ibiraka Diamond Platinum muri Tanzania wabo numana yuko agenda za gukora amasho za Komore zande hanze mu Iburaya Swede kubera igihugu cyabo uri umunyamahanga ntibakwankira kwinjira nimiburi hari amakori runaka baca begzija mugabo bariyugaye ku buryo nimiburi n'umutanzania so muri Tanzania arahabwa araronka arashikirwa uravyumva nta muri Tanzania boza kwikora ku muririmbyi w'umunyamahanga kugira bagire brand ikinyobwa cyabo kandi basinga bifite abaririmbyi baye nyene barayabahereza kwiye bamvaga meno wacu reka mvuga ati simbizi hari umuntu yanditse avuga ati iyo Raisa aza kubakira hangaha muri Brarudi uko biriko biragenda siko bariko biragenda naca cyane ko tuko turabona bamwe mu baririmbyi bama batumiwe isho ya Brarudi nshobora kubura Raisa amaziye hingana gute atari hari sigito umusasa avanye na Baisa Meiri ntushobora kumubura muri show Mokenze ntushobora kumubura muri kandi basige banarihisha ava ibiteramo bya Brarudi ntibarihisha ni nacyo kintu bavuze ati umuntu umurimyi abegwa n'impembo bisigura yuko ari abantu bariko barakora afise ama hit song ba Dramati benshi ba Dramati ba D1 ba Beri ba bande bakiri ku ba Double J agana ama brand nini mwebwe byo bagaburiye ivyo biraca intege n'abantu bariko babihereza abandi batariko barakora ivyo rero sinase ko umurundi cyangwa umurundi kazi ahabwa deal ngabo nkeneye umurundi n'umurundi kazi aronka ikimubere aronka agaciro akwiriye apana gufata jewe n'ukuri kimanitse kubesha bikabandanya ukunda bibona urazi uko nabi tura tugabure waranabihevye usikara umukomisiyoneri tura tugabure wanse tubimene niko bimeze usikara umukomisiyoneri w'amazu oya siku umukomisiyoneri w'amazu ndafise ntuzenya ndafise ariho boutique en ligne yitwa Mega Customer Center ni diri wahawe nje ni byawe ni Mega Customer Center uravyumva customer ndumva ko arabaki ni mega umva ni nka boutique en ligne kujya kwa Alibaba Amazon zane nawe urashobora gucreate boutique ukadandaza ibintu ni muri cadre yo kuyimenyekanisha vuba mu gihe no kuyibona cyane turabandanya tukiri kuri icyo nyene ego uravyumva umurimyi abegwa n'impembo umurimyi abegwa n'impembo of course c'est-à-dire umuririmbyi yakoze ugasanga umuririmbyi akoresheje nka 3 millions 2 millions dufate 2 millions 2 millions ashobora gukora audio na video kandi meze bon ukabikora bikarangirira ku nzoga z'abafana oya ntushobora kubara abafana sanzoga baguha nyine cyane nk'ubunga n'ifyonzo ukunda babara kubera hari ibipeti byampaye inzoga nyinshi n'ubu numva mugaba guhata inzoga nibaguhata amafaranga none gasha nigo buryo bwabo niba abandi wonyina guhugwagwa n'ibirengero biguha afite amafaranga igihe important n'umutima ubara telefone ati mwene wacu ya mushaka imfe abana ntigeza kuronderera imbere niyo mpamvu ushaka tugenda pole turoga mwene wacu tu dépense 2 millions uyashize mu kintu ugatahira urasohoye madame indirimbo iryoshye tugire example kuri Dramati urasohoye madame indirimbo imeze neza ariko yandirimbo nta musari none ujya ni nkujya nyene ushaka gusohoye indirimbo gacugenda koboteza mu Rwanda mbe ninde yahenza abarundi yuko urukiza gumuziki kuri mu Rwanda mburazi yuko u Rwanda rudukeneye gusumba uko turukeneye yaciye agenda kugira boda ntizuguru kuboboteza babahenze yuko hari umurimbyi w'umurundi agenda gukora show mu gihugu cy'u Rwanda kuboboteza kuba mayibobo Dramati yagiye kuba mayibobo mu Rwanda kuba mayibobo ndabivuze Dramati yagiye kuba mayibobo mu Rwanda kubera yagiye kuba mayibobo mu Rwanda ntagenda segereza ubugani ariko twabonye amavideo ugira iki nibo bamurondera kandi twarabonye amavideo ariko ba Juno bande mu gihugu cy'u Rwanda niba bamuri itike yarimenye yabunoke kubobo yagiye kuyo bita ariko arakora umuntu ataboboteza uramuzi Double J ujyana mbarike ni sunu muri bieda byo bahura Tanzania bagira ibiki baragaruka kandi ari ngaha na Harvin tuvune yaragiye mu Rwanda bavuze dramatiko yaboboteje Harvin nawe yagize iki Harvin yarijanye n'imodoka yiwe Harvin osanga agiye mu madiri y'amaviza ntuze kujya mu jama yarongowe none usanga ujya mafere yararongoye mani usanga yibereye mafere yo hujya none yarongoye reka nujya usanga yife madiri yo kujya muri Canada bara ruke kuvyitiranya okay turacyari kuri Dramati yagiye kuboboteza featuring
reka kuza mugomba gushikira abantu mu mafuti ngomba ndakubwira ikintu kimwe nta Rwanda rukora hereza show umuririmbyi w'umurundi ivyo no mu mutwe futa hari na show ya Double J yari kuja mu gihugu cy'u Rwanda yafsivye atazogenda yari show yiwe irimo yari show irimo Double J ariko ni show yabo bateguye yarabaye iyo show oya sawa rero nakidumu yo hora yikora ivyo yikora hariya mu Rwanda barugaye urumva ameno wacu abanyarwanda niyo mpamvu abanyarwanda bafise politike yabo yo kuva umengo namba ari 2005 ariko politike bakoze muri music natwe biza ngaha nibikunda ajama d'abord kugira ngahe kunde nuko tuzuja ku murongo umwe nuko tuzuja ku murongo umwe twishikane dushikira imigambi ya leta mvye leta nkoze tumanika amaboko kubera twebwe nitwe dupinga ni twebwe nyine tujya imbere mu gupinga programme ya leta mvye leta nkoze ndavyumva nitwe tujya imbere nitwe bazana ibitoro twatugenda kubivoma mu mabido twatugenda kubibika mu nzu kugira ibitoro bibure nitwe tuza gupinga nga nitwe twebwe nyene ibipinga bisaba d'abord tuje kuri gahunda ari bore yitwa Programme Nationale de Développement PND Urabyumva? Ubu baza abantu bari mu gisata cy'ibintu by'imiziki bya entertainment. Pende ipanze gute? Unakutana twese nta plan d'office de développement gushika muri 2027. Bavuga meno wacu. Hatuna. Ubu no kuba ati gushika muri 2027 plan imeze gute? Hakuna. Twe turaba plan y'umunsi. Twe turaba plan y'umunsi. Ejo ni nafungura fresh. Plan y'umunsi kubera iki? Iyo Programme Nationale de Développement ni programme y'igihugu. Si programme iwawe. Ni programme ya Republika. Sivyo bisaba d'abord umenya ati igihugu muri plan muri divertissement bimeze gute ni gitabo umuntu akagenda gasoma nuko uruhara gwanje n'ugwaye muri ugo ruhara rero mu Rwanda barigeze yitwa vision babitamba ari vision 20 mu Rwanda byarabaye ni muri ya ma vision imbere hazo hameze gute rero bo bagiye kuraba basanga baca bagira ikintu bise ndi umunyarwanda twe natwe rero tuvuga ati ndumurundi urumva mwene waje ubaraje abapeti ngaba bakopye ibintu ngo visit Rwanda ngo nabangaze ngo visit Burundi bakazana utuntu bitabutu nonsense urabyumva ariko visit turumva visit ku visit igihugu ukopya muri video ukopya ibintu oya hari gihosanga n'ibindi bihugu bifise izo visit Burundi ushobora ku visit jenga visit Burundi umviriza jenga visit Burundi je no kwereka sibijya je mbona ni bya bindi ruja kujya amateka vanze n'imyumbati sibijya man mu Burundi turafise amasite menshi hari ahantu hari hagwa hakinira urubugu banso d'abord visit Burundi ihera d'abord mu Barundi yanswa Abanyarwanda umunyarwanda arafata umwanya akagenda akava nambari muri Sud akagenda Igisenya agiye kuryoherwa sivyo mugabo ngaha nta murundi avuga uti mvuye Ingozi manutse zaresha ndagiye kumara iminsi mwaro kugasumoka mwaro bayita kuva ngaha kujya nk'umukindi gihugu niyo visit Burundi hari ibintu byinshi ndakubwiye ati nibyo bya bindi bya pende bya programme de développement umuntu akitahura ati buri muntu wese ahari sivyo Abanyarwanda bafashijwe na programme yitwa ndi umunyarwanda sivyo iyo afere ndi umunyarwanda bashize u Rwanda imbere buri muntu wese mu gisata rimwe yashize imbere u Rwanda niyo mpamvu uri umuririmbyi ntiwoza kumuvogera bisigura yuko dramatique umuririmbyi ufite abonye umuririmbyi w'u Rwanda nta wundi muririmbyi ku isi nzima akaze gusoma umuririmbyi w'umunyarwanda wabonyarwanda kubi wabonyene niyo mpamvu rero dramatique byazogenda yiparatura byose bazobwira ati ni Afrique umenga travail Afrique Dramati si copy ya Africa nga nuvuge ntavyo zi niko bimeze agira copy ari muri by'umunyarwanda barimba cyo kimwe ndabeshiga mwene wacu je nawe wenzo barimba cyo kimwe Dramati nta muri barimba cyo kimwe mu Rwanda yitwa nde namba ari Afrique nizo tuvugisha ukuri none Dramati azomuhidiri Africa ari haki bisigura ko Dramati nasobwe ngaha nituzomuhidiri Dramati tuzori ya Afrique Tujamwe kwa twamagara original. Dushaka ho. Bana barundi biwacu bahari. Imvura iraguye ndagatsuma. Kaba dukeneye rero ko dutera imbere tube d'abord original. Hama rero uravyumva cyo twegera leta. Imvura iraguye mugabo tugende. Uravyumva Gendino. Kandi geze ku miliyoni 3. Ndumva. Okay, urazi bamwe ntayumviriye. Kandi si blague siyo ya ABC twakaje Dramati nacyo dupfa. Kubera ko utayumvira iki yandirimbo
je narabonye agatrera elare yarekuye numva umupeti wo mu Rwanda nje gituma utayumvira akuna je numva amakopi amawutina canumvirizo witwa okay nibaza je dramati baza ko atari Afrika ari dramatora wumva bivuga ivyo no Afrika ntawe nzi canke ngo agatuna nawe nzi none wumva wabimenye gute ko ari niko numvise bavuga amakomantere baravyanditse kigira kabiri nikimenya yuko yakoporoye mu Afrika niyace agenda kuboboteza mu Rwanda none ubu ntabwo bari muri Saidi. Ari foto wabonye bari kumwe na Afrika. Oya, kuboboteza ni gute? Kuboboteza ni hamwe ni nk'umuri hari mbwira umuririmbyi wo mu Rwanda araza kuboboteza nga. Aje gutembera. Azi kuboboteza. Mbwira umuririmbyi wo mu Rwanda arakwandikira wewe ati Starboy nkoresha kiganiro rero kuboboteza. None batazi no. Mu gihe abagera dramatic. Kandi dramatic umenye cyamujanye hariya ni featuring yagiye gukorana na Isimbi D. Kandi Isimbi D niwe yahamagaye n'umuririmbyi wo mu Rwanda yitwa Isimbi. Niwe yahamagaye dramatic. Mu gihe amuhamagaye ategerezwa kumama Isimbi D. Isimbi D. N'umuririmbyi wo mu Rwanda. Yes. Isimbi D. None siko Isimbi Hamadi ni D na ezibiri. Isimbi na D na ezibiri. Uravyumva nakintu kibabaza nk'uko nkingene ari twebwe twatanguriye abanyarwanda baradukopya ubu rero turakopya abanyarwanda ubwo biri kose nibaza yuko dramatic yuko ndabwigeno kimwe murazi yuko jewe nkigikora Burundi Talent hari amamisho nakora yo kuvumbura abaruriro bande murazi ko ya ma TV yose yo mu Rwanda barababone kuri chaîne yo wanje wavuye uwidezabonye mu nyuma ni Kasuku warugabo rumwe bw'intu narubona niko gwanyuma gwideza amabere nk'aba mama gusa niko gwanyuma gwagize iki gwagize desabone gendo baza abanyarwanda tusi bari abone kuri chaîne yiwanje ubige yitwa Simbi wasema Mavumba okay nibaza ko biri kose ingira gutera imbere kandi ko kwatumye bakora desabone kuri oya nuko gutera imbere kwabo twebwe urumva twarabenspiye burero mwese musigaye mukora n'ama emission hari ukuntu bafata bakoresha amalensi y'ama milimetre maremare kabunda urugabo ruhagaze ngaye nyuma hari flu ubu n'abarundi ndabona bavyijukiye bose batanguye ngo hagarara ngaha ngo ntuboneke yes reko bikose kuri content mazi misiri kuri asirikira ama video yabaye menshi abantu bambaye ubusa ni mureke kubobota mwanza wumvirize kandi ubwira kandi nakunye ugiye kuboboteza mu Rwanda jewe je mfise yo famille mfise yo umukuzini yaba je sindayifise n'umunyoni abanyoni uragenda bazi haje Kanombe imiryango yose n'abanyoni je nagiye gutembera nawe waragiye mu Rwanda jewe mu Rwanda ni wacu je ndi umunyarwanda simbizi mwavyumvise urumuki jewe ndi umunyarwanda n'umunyoni urabaza sindi umunyoni urumuki hashake n'abanyarwanda bariko baradukurikirana babazi ko ageze urabaza imiryango y'abanyoni kandi umunyoni ndabaza abanyoni y'abanyarwanda ndi umunyarwanda ega umviriza bro ega twebwe twagiye kuza mu Burundi mu bihe bya Rwanda Burundi sikiriza we petit abo abacu okay ora mu gihe Rwanda Burundi na frontiere yari yari je ndi umunyarwanda ukura mama n'umurundi kazi sawa munyamuturage je ndi umuturage sawa ubu ushaka mvuga ikinyarwanda ushaka kuvuga nyene ikinyarwanda nshaka nyene wita kivuga ntari bitugende kivuge se twe none si kingiki se kivuge bandanya ushaka mvuga iki bandanya se nta kibazo ntaribi kenshi kubera cyane kuba muri Kongo kenshi usanga mpaka kuvuga ikinyamurenge ikingiki kenshi ko nabaye muri Kongo twabaye ubu ngubu uri guhita wita umunyarwanda uri umunyarwanda uri umunyabuyenzi ndi umunyarwanda urashaka kubaze na sokuru simbizi ni kirundi se ubu ngubu simbizi ni kirundi ahubwo mubwire ko simbizi ari kirundi ni igiki simbizi si kirundi pe ni igiki simbizi ni kinyarwanda ni igiki wenda rero wenda abana b'abarundi kazi ni beza pe ni beza wenda abakobwa b'abarundi kazi ni beza pe nta muntu n'umwe azokubwira ko abarundi kazi atari beza bakeye neza n'abana beza ariyo mpamvu bafite amabuno meza wanjye n'umunyoni yaje gushaka i Burundi yaje kera cyane
ubwo umve ngo ubwire hariho n'abasokuru bacu bari babatwaye hariya mu manuzenya mu manuzenya muri apana mu makambi bagenda gukora hajya mu birombe bya coltan mu birombe byiza hariya muri Kongo izakatanga umve ngubwire mwana ushaka ngubwire kahise kacyo ubu ngubu tuza ngubwira amateka ya ubu ngubu usanga ubu yaratuye hamwe na Kanyombya asanzwe atuye oya pana jewe umve ngubwire mwana umve ngubwire mwana umva ngubwire hari umunyabuyenzi w'umunyarwanda urabona umva papa iwacu ni haji Kanombe hajya kuri aeroport hajya niho huzuye abanyoni bose bari hajya bajya ba Bruce Melody bose bajya n'abanyoni abanyoni ni umurara umurara urawuzi se umurara ni umurara cyane ntago ndi umurara ino i Burundi mu wita ngo n'umuryango hiyo muntu uzenya imurenge bavuga ati muntu uzenya mu gifaransa bayita clan uzabaze neza clan y'abanyoni duturuka i Kanombe uviriza mugabo kubera sokuru yari ngwanye icyo gihe mu gihe cya Rwanda Urundi na Congo Belge cyari igihugu kimwe cyose cyatwagwa na Leopold umurwa mukuru wari Leopoldville urabyumvaga mwene wacu ubu ngubu icyo gihe rero sokuru aje ngaha i Burundi acashaka umunyonikazi umurundikazi plito kandi icyo gihe yashatse umunyonikazi w'umurundi ariko umunyarwanda cyangwa apana umurundikazi ubu ngubu acashaka umurundikazi sibega mwene wacu uriko urabihindura uviza ni sokuru nakubwiye amamuko yacu ni Kanombe ntago uri umunyarwanda tuyatushika umurundikazi we nuri umunyarwanda man umunyarwanda yateka aha okay uko biri kose sinja kuboboteza iwacu nta munyo naboboteza wowe ubu ngubu uragenda ari ukaboboteza nabi ukagenda usegereza ati Kanyombya numpereza ikiganiro mugabo nta munyarwanda numwe araza ahangaha avuga ati Starboy numpa ikiganiro akuna twarabonye na Bruce Melody gihaza ahangaha yavuze ati ngira point de presse nta nibibazo mubaza siko yagize ibibazo barabibagije man bayibajije hese cyo waruri muri conference de presse yabaye waricaranye uku warabonye mbwira mwene wacu warabonye Bruce Melody mwicarana nkuko jewe nawe twicaranye cyangwa nkuko Dramati ubu ngubu nari mwaboboteza mu Rwanda n'abamenyesha amakuru bose nibagarana uko iko Burundi ubajyanye yaje ejo guco sawa okay mbwira tugaruke iwacu mbwiza ukuri sivyo ziva mwene wacu mbwiza ukuri urigera ubona Dramati twarabonye hagararanye n'abamenyesha makuru mu Rwanda mbwira umumenyesha makuru mu Burundi arahagararana n'umuririmbyi wo mu Rwanda bakora content ana bwa underground muzo muri komeza Sino bihagarara ko cyane bro sasa tubwizanye ku underground abaye bariko barazana i Burundi aba bose batutanaje abaye hari ubwitso ngo ntubabona mvugiye tumwumve mbwira je ndakubaye uwo underground ninde baruzuye baramba baje Afrique cyo ndazi mu mezi ashika kurane haramaze kuza abanyarwanda underground haraje Afrique hari wabanje kuza gupanga karere avuga ati haramera Chris voilà Chris Easy mwe bari Sadbi hama Afrique yateye swata we ahubwo hake swata na wenda wa byatotse mugabana ntuzenya sinibaza kujya show yiwe Bruce Melody show yiwe ntabwo ari reisite yarabaye uko byagenze kose yararonse vraiment yarungutse igatwe babarundi nta mutima mu bidufite man oya sinibaza ko yagenze uko byategezwa ije yagenze fresh twe twariyo ni mugabo ko biri kose ego se oya se pas ya facture ko biri kose yakoresha amahera menshi gusumba ayo yinjiza yategezwa kuyakoresha yategezwa kuyakoresha of course rero nenda ko yari yamaze kuja muri ka itari nziza c'est ça urumva nuko rero mbaki risque rien na rien sivyo mugabo nakijya kintu cyabaye ni cerekana yuko twebwe iwacu mu Burundi ni terrain iri ngaho urumva n'urutongo ruri ngaho rumera mugabo umurundi ari ngata ruprofitako ntashobora kurimamwe ngo yimbure oya ubishatse tubishatse hamwe tworeka inzigo tworeka ibintu by'amatimu ngo je ngo ndi hariya
kubera ibintu bw'ubutimu n'amarebo yaraje ubu ntituyabona ayo malebo yose bakoramo intica nta n'umuririmbyi n'umwe asigaye na malebo babita amalebo y'intica ntikize lebo zari nziza cyane none lebo y'umuririmbyi mwirabaho umuririmbyi umwe ni lebo kubera no gutahura double lebo ni iki lebo ni marque lebo ni brand lebo iyi ni lebo yawe iyi ni lebo iyi Star TV ni lebo iwawe ni lebo ni branding ariko izi lebo zihari tumenye yuko zarimwe abaririmbyi tahura kwanza lebo yuko basubiza banyumvire kwa double lebo idafise management imeze neza tandukanya umva lebo label Brarudi ni label urabyumva yani lebo Brarudi ikigira ama produit irafise za umva ifise urabyumva ifise ama produit menshi urabyumva ajya ama produit rero niyo Dramati niyo Fizo niyo nde mugabo rero ibifise ijya entreprise sivyo ijya label igashigira ama produit hami igashigira n'imitwe idandaza yo ma produit no bikunda gufira bibaza yuko muri label ari gusohora gusa imiziki bakibagera ko muri label hakenera abaje marketing badandaza yo ma produit no bikunda gufira niyo mpamvu dosanga umuririmbyi aragiye muri lebo ico bakoze baramuproduce ngo basohora amahera mugabo ntibiyumvira ati none ano mera ko dusohora tuyagaruze gute ugasanga umuririmbyi nta contrat nimwe afise ugasanga Bantu Boy yarubatse Double J na Kiriku barashika kuri some nziza mugabo wagenda batangure kubakura nko mahera wagenda kuraba ati ntashira hamwe nayo mfitanye amasezerano bavuga bati izina Kiriku ririnjiza muri Bantu Boy ni miliyoni na 10 ku mwaka izina nakayinza ni miliyoni 3 ku mwaka naho bifira ntibaze ngo nandi bifira nayandi maleba zovuka fe urabyumva batari yumvira kuri ico kintu cya marketing mugabo naho nero biragoye bazobahereza idiri gute bacha bazana abanyamahanga naho bipfira abo bahereje amadiri bacha basuzugura sivyo bagacha bahere umva sinzi ijana rijahirindi riri mugabo nk'ubu hoba malabel ini manuro ndabahaye ni bimwe nakubwira yuko dutegeza gushigira programme ya leta mje leta mwazi kwera jewe ibi ni nahereza ko bivuga nzoca ninjirira mu mugambwe neza officiel ngende mu nama shingiro ku ruhagarika niyandikishe nduge ama 2025 nitoze mu mushinga amateka ngende kwidugiriza amaboko kwera nimugiye mugaba bari ingaze batanyumviye kuba ndabahereze aga trick kamwe sivyo leta mvye leta nkozi yarashinze ikigega kitwa paeji sivyo paeji umengo yene cubahiro umukuru w'igihugu yashizemwe umengo miliyari namba ari 40 niyo kumengo urukura dutwara muri politiki voilà muzofuko twe turiko turi uzofuko yashize ikigega hage cyo gusaba ingurane ya lore ni politike ganiyo kamane na ingurane bazoduha tuzoyija rero ibintu byose bipfira oya siningurane kwanza ni financement uratwara umugambi bakawufinansa apana bazoduha bakorera igitega kandi wa applyinga online jewe igero turubaka stade haga naraganiriye n'umujana atwara ico kigega arambwira ati nta nikimenyane kirimo mwebwe mufise la Bantu Boy umengo yaronse finance umengo namba ari miliyoni jana ibyo warubije niwe babinyibwiri sinzi ko cyera bibwiriwe nawe nyene urabyumva sinzi ma projet Bantu Boy rikirakora mugabo cyo cyo baronse financement ya 100 urabyumva meno wacu mugabo bagiye nka label bisigura izi wumva za sinzi samye sa byageze cooperative Sindi ko ndagutwara ahantu datahura ijya cooperative irimo bajya bari muri timu yiwe twaherutse abivuga ariko ubu nta rero nuko bimeze mwebwe murafata mukandika umugambi bakoresha umwanya wose ngira yego urafata ubiriza nawe ni Star TV wawe ubiriza ni Star TV wawe namubona yuko ino Star TV yawe ishobora kugira vision ukabona yuko mu kiringo runaka ishobora kugaburira imiryango runaka sivyo ntiwitinye andika iyo projet uyitange kandi ntibagwa frambu uravyumva uratanga umugambi ubwira ati umugambi wanje uzotwara ibi nibi ubu ntanze umugambi wo kuja nko muri Serbia ntumva rero oya urumva nikibazo reka simvuze umugambi wo kuja muri Serbia none so umugambi sinja kurondera amafaranga arundi mujama babaje ati nindirimbira aho muri imvyo muri France babaye ati quel est ton projet d'avenir
ngo mon projet d'avenir est de devenir Michael Jackson. Mwene wa mbiza ndakugeta umugambi bafinance imigambi yunguka. Nimwe nakubwira ati dutegerezwa gushigikira leta mvye leta nkozi dutahure ico bita Programme National de Développement ikorera ni PND 2020-2027. Munga utegerezwa kumenya les critères kugira ushobore kuronka. None bimenya gute utiyegereje ivyo biboro nyene birahari. Wowe rero qu'est-ce que tu fais? Wowe uri mu vy'imico n'akaranga. Sivyo? Barafise hariho igihugu kirafise Programme National de Développement cyateguye. Wowe no kumenya ati bimgenda gute? Hama uca wandika rero projet ihwanye n'ivyo bintu. Hama ugacwirungika kuri site ya page. Dossier bayize basanze ari nyina. Bashaka guhamagara banakupiga financement y'ibintu ugomba gukora. Basanze ari nyina. Basanze projet ari nyina. Ari nyina. Urumva bameno wacu. Okay. Ivyo rero nivyo bintu n'abanyarwanda uwumva barafise ikintu cyitwa ariko twaganiriye cyane mu Rwanda cyane. Rindira. Turi mu Burundi akubwiye nabone niko byagenze barafise ikiga cyitwa RDB. Rwanda Development Bureau RDB Rwanda Development. Nino webyo wabimenye gute? Ndi mu karere bro. Nikigega yavuze ko ari umunyarwanda. Ubiri ndi n'umunyarwanda, ndi umunyarwanda kubera n'ivyanga narudiya kwetu Rwanda. Petit frère yashaga yenda viko Rwanda tunayikobye. Petit frère wawe iki? Ari mugwa ari Canada, imuhira media ari kwa chocho. Jewe n'ivyanga siko Canada sikobye. Ivi akuna kukurugana. Ara papa barakoze ikiganiro bagusabira. Sinzokorogana ngo oya baragusabira intererano. Barasabira intererano. Byari nyina. Umufashe ngo simbizi. Ego ni Petit frère nyene yakrege ijari. Niho nyine namenye yuko abarundi ngumye nihetse ku barundi gutya. Wacubwa ngo warundi abaganda kubwira ati omulunginyo. Yigano ni amugusagira cyo. Abaganda watu babaya. Omulunginyo. Baracoreje muri Canada inoti ni yagushikiye bacoreje muri Canada ntibirahera link nirahera no ega link ni Petit frère ya ikini kibwa yiki nabibonye no sinayibonye kandi mu kuyikire yaciye bandashira ku $100 aguhaye ashimire nesi muto yiwa twa Germaine Pasi Nzitonda Jojo Muhira Media bose vraiment Pacifique Nzitonda Janvier Dori abo nabamesha batazwe barundi afise umutima karavyo baraguhaye barashize iganira ikiri bamaze gushaka ko $300 mu bihumbi 3 ushaka ibihumbi 3 none wayo maherugiro ya jane he mugabo se ukorera ibinye se kubakorera aho turize wo kuzobigomba ko tazoshidukika sinzi ngenda bikora none nkoresha yiwanje okay oya rindira gato umuvandimwe okay harura amafaranga YouTube dudahenda tube franc na mahiriri haturabiye unjiza ngaye kukwezi jewe donga mahera make cyane meshi ya nyuma oya sino yavuga ko nangana oya naco bashi meshi ya nyuma nsaka kugira dutabuza abantu bamwe ndasaba amahera okay jerere kamugingire kamvuga ati je ndashobora kuvuza ya YouTube gusa YouTube urakora cyane aya menshi ya nyuma oya icyo rovuga cyo si menshi uvuze watesheje nangaye tubwizanye nitwe turati ari musa ahereza aya nyuma menshi yapana make ya nyuma nayo kuntwaye mu bindi bibazo ni make icyo nzi cyo n'ibihumbi 100 make euro yaro reka ndakubwire make basi reka ndakubwire make ibihumbi 100 reka ndakubwire make ibihumbi 100 ndiko ndisabira amahera abantu bazi ko YouTube ntesa natesheje baye ni tesa ndabizi je ndiko ndababwira ati namba mukene ko nkora ibiganiro byiza mama ndose menshi ndaronka amajana 2 ku kwezi $200 ibihumbi $200 y'amarundi nakoresheje n'ama déplacement yiwanje ubisiba amajana 2 harava ama déplacement harava ama déplacement chawiba kandi ndafungura ndarihinda ndagira ndabaye ku kwezi mu ibiganiro byose ukoresha amahera ngahe ushizemo ama taxi n'amani nta nugo no kugira ndabikora none wazi gufata taxi ya mezo cyo yuko umukoresha amafaranga ari munsi $400 ku kwezi mukurondera ibiganiro ndakoresha menshi mani alors tu fata ukoresha plus de 400,000 par mois
kugira uronke ibiganiro ushizemo amataxi ushizemo imisororo hari abandi baba host abagest usanga bifitiye amanzara bagenda koresha umurinjo ugasanga amazimisi natajya uravyo ifo umfere bye kaja koresha nka baude na bwatmanzu mboreze kubita ibiyeri bya bimbiri nka 10 bibaye ngombwa ufate risk umugurira urumogi yafashe mupfungo umva amariske yose wewe ndi mu mariske bure Jerabwe amariske yanyu ako ndayitamo nimushaka kunuma n'ibiganiro bampaye $3,000 ni Canadien n'amafaranga ashika ku miliyoni 6 nizishika ni 6 million avec 6 million mafisa ameze ngayo gukora ufise amezi atari make bibana nayo winjiza nayo koresha ku kwezi nayo nyene kadukora mbwa nitwinjiza amwe ayo nyene ufata taxi ayo ufata kinaga nyene harura amezi umuntu agwaye 6 million ukora ibiganiro gusa ukora ibiganiro amezi angaye urakora umwanya utari muto burya bagufasha iki none ega abantu aba bose wumva leta rafise budget abaki bose bafise ico bita budget nkundasaba budget yo gukora si budget yo gukora kamera si budget yo gukora iki ni budget yo gukora kugira duse n'abagomba gusozera kuko ndabona hariya ndazi atangura kudanja mukanya mu gusozera hari ama video amazi imisi asohoka yaba mama bambaye ubusa bari ko barakora ibintu nk'iby'abazungu Munyakabiga yasohotse kumutanga umenga twabaye abazungu ama video amazi imisi asohoka none ko twagiye kumutanga yarasohotse Munyakabiga yarasohotse Mungagara yarasohotse kumutakura no kumutakura pro biva kuki kandi bikora abahungu nyene kuko abike babigira ni inzara wazaye kujya mukobwa bayayifashe ga byose nitwe dukonte ya video wenga ugombwire ga Starboy tudahendanye we nta namwe ubufisa aka video ni video bampaye izo nyene we ntazovize utararekura ziwanje wenyene wifashe nta video saba okay mwese mugo maradukurikirana Imana ibahezagire muratobara twakoze ikiganiro kirekire ariko ni ikiganiro kiryoshye cyari kimeze fresh twari kumwe n'umunyoni simbizi wasema vumba so nawe arakeneye gushigikirwa nko nako tifuza ko mudushigikira I'm Starboy on the mic call me Mr. Recorder Mr. Meat Mr. Kimararungu Mr. Love in Town Mr. Ubeshi Mr. Home Mr. Rift Mr. Ubeshi all from Burundi East Africa I'm the number one presenter like to support everybody in our country. Don't forget, what you want me to be is not who I am what my God want me to be. Thank you so much mwese mudukurikirana Imana ibahezagire cyane. Ciao ciao.